muraja kuronswa inyigisho zijanye n'ibikorwa vyimirije mu minsi ya vuba, tubahe ibikoresho nkenerwa, twongere tubabwire n'ibindi tubona ko ari ngirakamaro mu ntumbero yo kwitegurira neza iryo sango. Agira uko akoshe vyane acagenda adatuboye nabo bamama bacu hariya batamakazi n'abatamu bavyo nico babwira no kuvuga ikinde kugira ngo utore umuti w'ico kintu musanza no mukasi ntagakata tushirako bacaho ya disposition twavuga kubyo mu electeur noneho imbere y'ukitora ritangura President wa biro de vote mwamwamubwiye izo sanduka bayasiteguye akanasigurira abantu bose baraho bakamwe bateza kubabwira ati sa sepi no ku rwego rwa komine sesi bamenyesha amakuru mwaje gukurikirana bino bikorwa by'umugwiseni bashinga ntaye bafasoni nitugira amahoro ubumwe ibikorwa n'amatora meza mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mu nkundire mbanze kongera gukengurukira Imana mushobora byose iyo yatuzigamye ikadukura mu mihinga itandukanye ikadushikana muri kino kibanza tumeze neza. Yaradushoboje mu bikorwa tumazemo iminsi itari mike zo gutegura amatora y'umwaka wa 2025. Tuyereje ibyo tujemo uno munsi n'ibigiye gukurikira. Ku izina rya bagenzanje dusangiye imirimo yo kurongora umugwiseni no ku izina ryanje nyene itwokwirengagiza kubashimira kwishaka ubukerebutsi n'ubwitonzi mwerekanye mu bikorwa bitari bike tumaze gukorana byo gutegura amatora y'uyu mwaka wa 2025. Mwese mwumve ko duhamagariwe gukutsa ikivi mu bikorwa igihugu cyadushinze. Uko tugenda dutera intambwe mu kirangamisi cy'amatora niko ibikorwa bigenda bigwira kandi bisumbanya uburemere. Dukore nk'abikorera kandi koko amatora meza azana amahoro n'iterambere mu gihugu. Nimwima amatwi basesa muyoze, mwirinde gusamazwa n'ibi canke biriya mwaje muvamwo. Mushire umutima wanyu wose kwibanga igihugu cyabashinze. Mubungabunga ibikoresho twabahaye n'ibyo tugiye kubarungikira, mukoreshe neza uburyo bw'amafaranga muhabwa, muhabera abagabo n'abapfasoni babushitse, mukurikize amategeko. Umugwi seni ujeje kuringaniza amatora ku rwego rw'igihugu n'urw'amakomine n'ubwo ku mitumba canke urw'amakartier nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 92 agace ka mbere. Ni mwebwe mugize imigwi sepi na sesi ijejwe kunganira umugwi seni, vyumvikana ko atakwaha n'imbavu. Bashinga ntahe bapfasoni mukoraniye hano, murazi neza ko amatora ya mbere y'umwaka wa 2025 azoba kwigenekezo rya 5 ruheshi. Vyumvikana neza ko hasigaye amezi 2 gusa ngo abe ntanagikwiye neza. Umunsi ni turetire ku 8. Amatora azoba itariki 5 amaze kuvamwe iminsi 3. Muze muraharura. Urubanza rwose rero usaba mwiteguro kandi wegereje haba byinshi byo kwegeranya no kwibukanya. Twabonye rero ko ari ngombwa kubahamagara kugira ngo tubashikirize igitigiri c'ibiro vy'itora giherutse gushingwa n'umugwiseni. Ivyuma n'ibisezerana turi muri Afrika. Ngo ntawanga ko nkanyina ngo gwaruhere tekinoloji n'ubuhinga natugeze tuzobana navyo. Muraja kuronswa inyigisho zijanye n'ibikorwa vyimirije mu minsi ya vuba, tubahe ibikoresho nkenerwa, twongere tubabwire n'ibindi tubona ko ari ngirakamaro mu ntumbero yo kwitegurira neza iryo sango.
hamwe namwe mwaba mufise ibyabagoye mu bikorwa mumaze kurangura muraja kuronka umwanya wo kubishikiriza kugira ngo tubitorere inyishu hamwe. Abantu babwira ko twipfuje yuko sepi na sesi muzanana kugira ngo mwumve bimwe muvyumve kumwe muvyumvire rimwe. Hari ikintu muri théorie de communication bita le téléphone coupé. Telefone coupé iyo utanze message igaca ku bantu 10 kenshi message nishiko uko wayitanze muramaze kubigaragaza. Nico gituma twipfuje au moins départ bimwe, au moins le point A ibimwe kuri bose. Nuko mukanya rero muraja kuronka inyigisho zishimikiye ku vyigwa bine ari byo vyibi twiyumviye ivyigwa byo bafasha mwiringanizwa nyezina ry'amatora nkuko mwaroshari yabivuze mu ntango ndakarabigaruke ko icigwa ca mbere baraza kubaha kubereka impapuro zuzuzwa ko ivyavuye mu matora n'ingene zitekerwa n'icegera niko twovyita formule de centralisation des résultats et leur mode d'empaquetage. Ikigwa ca kabiri baraza kubereka amabahasha ashirwamo ivyegeranyo vyavuye mu matora n'ingene atekerwa, les enveloppes de transmission des résultats et leur mode d'empaquetage. Ikigwa ca gatatu ni nk'agatabo kerekana neza ibikorwa abagize ibiro vy'itora bajejwe, intambwe zo gutora n'urupapuro wuzuza ku mwidondoro n'ibirego vy'abakoze icaha ku biro vy'itora, guide pratique d'un membre du bureau de vote, son rôle et circuit de vote, comment voter pro justicia. Ariko rero bari ndavuga imbere y'igihe umunsi w'amatora si umunsi w'imanza. Ntihazogere umusepi yirirwa ariko imbere abantu bagiye guca imanza mwe muraringaniza amatora abimanza bariho. Ikindi cigwa ni ibikoresho bito bito na binini binini bikenerwa ku biro vy'itora. Baraza kwereka les éléments du kit électoral, du matériel lourd et du matériel sensible. Ngira ngo matériel lourd bamwe mu bashasha matanga kubona zimwe uko zimeze, les urnes, les isoloirs n'ibindi. Inyigisho muza kuronka muzikurikirane neza kugira ngo namwe muzotanga inyigisho z'akanovera ku bakozi bazotanga amakarata y'abazotora no ku bakozi bazokora mu biro vy'itora ku munsi w'itora. Bashinga nahe bapfasoni kwigenekerezo rya 11 ntwarante umwaka umugwiseni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'abazotora ku biro vy'itora ko babangana n'amajana 5. Mugihe naho hoba abatorera aho batiyandikishirije ico gitigiri gishobora kuduga gushika ku majana 525. Twagiye turashira ku 25 ku biro vy'itora, ariko mwumve ko si biro vy'itora byose bizoba bifise abantu, hari gusanga amajana 410, amajana 325. Mugabo igitigiri c'amajana 5 ni igitigiri c'ifatiro niko mu Kirundi no bivuga. Kwigenekerezo rya 17 ntwarante uyu mwaka umugwiseni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'ibiro vy'itora ikomine ku ikomine, intara ku ntara, ishinga kandi n'ibitigiri vy'abazotora. Nimwe bita affectation des électeurs par bureau de vote, bivana n'amayekole bavuga affectation abandi bavuga polarisation, ariko byose bisigura kimwe. Ibiro vy'itora mu gihugu hagati bingana n'ibihumbi 14,103. Hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu igitigiri c'ibiro vy'itora kingana na 53. Byose hamwe bicaye ibihumbi 14,156. Nagomba rero ubuhinga budukundiye uriko aramurika atumurikire igicapo cerekana itorokanywa ry'ibiro vy'itora muzokorerako. Kandi rero n'ababesha muhitondere amatora ntahagaze. Ibintu byose muzokoresha muvyitondere, ibindi byose byoshobora kubayobera, ariko ibindi vyabayobera amatora nta muzoshobora. Nuko rero duhere kuri province Buhumuza. Iyi ni synthèse, le document éclaté baraza kuyibaha utayironka mve ngabivuze kuko akazi gakurikira Kongoro. Iyi ni synthèse. Muri province Buhumuza ibisa amakomine ndwi
Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Ruyigi. Muri Butaganzwa hari ibiro vy'itora 114 hazotorera abantu 44,400. Butihinda hari ibiro vy'itora 152 hazotorera abantu 2,213. Cankuzo hari ibiro vy'itora 158 hazotora 66,292. Gisagara hari ibiro vy'itora 281 hazotorera abantu 119,800. nta karimo umwerekere yishiye muri iyo izoloa ntaheza ngo aronke ahakorera. Ncomba ko kica kiba ikibazo. Nukuvuga izoloa tuyibahaye nk'ubu izo twarungitse. Nibaza muri verification nizere ko mwabikoreye utabikoze nawe ashika bikora kugira ngo tumenyesha yakirikana. Izoloare ubanza kuverifia kwaka kantu kariko. Izoloare tuyirungitse ugasanga kantu karakuye ko ntaci bikimaze. Muzoce mu bitumenyesha kugira mushobore kuronka. Kuko gafasha umwelecteur kuronka hagirira shwa. Kuvuga bite ayisanzurira ngaha kugira agire shwa. Kandi ikongera iyi parti yongera igafasha gushaka ko twita tampon izoloare. Benshi nazi ko mukazi njo ituma tubahaye izoloare tubona ngo turwara yimpaye wifata uko ngo ni 1 2 3 4 bisaba kubanza kuyugurura ukaraba ko bikwiye. Niyi ambwa iyi ni lokale, iyi ni izoloare lokale bakoreye ngaha. Nayo nyene urabona ko aka gaparti gategerezwa kuba karimo. Ibi ndabivuga kuko benshi barazakira akabona ko yarose izoloare agaterura garura la veille y'amatora ukazamumba telefone ngo je sanze ngo fise ngo izoloare 50 zidakora. Binabasaba yuko muri verification bijanye na izoloare ikintu ngo kiverifia mukabika izoloare mwabonye ko ikwije ibikenewe. Hariho iyindi izoloare ya karto ariko kenshi ukunda kuyitanga aha muri meri. Ukunda kuyitanga muri meri kuko twevita kwigira ingendo ndende kuko iyi fragile urabona ko ari igikarato ishobora gucivunagurika. Muraba bo tuzoyiha byarateye ikibazo mu matora muri 2015. Twarayitanze benshi twabisiguye nk'uko hageze ko bayimonta birananirana. Barazivunagura tero tuva zose bazimaze. Kuko urabona karto tuvyerekana umuntu akabona ko ari bisanzwe. Mugabo ujya munsi w'itora agahe iminota 30 abaelecteurs barindiriye ku kimota vyase. Igizwe na parti zibiri. Alo parti yo hasi kuko bimarije na duca kivunika n'ikato cy'ukagisa. Igizwe na parti zibiri. Rawo iyi zora iyi parti hani imbere kugira umwelecteur ahagaze ukuguru akakurinda n'ukuguru wicuritse ntasukuguru naro ngagushira umva hashira ukuguru hanyuma imaze kukihagarika ucuzuka monta ucumonta iyi parti ya kabiri uyimontera hasi. Baza ko benshi ubabiza bamaze kuzikoresha ariko ico gihe byarananiranye. Twararose amatelefone menshi byananiye. Urumva rero kimoteye hasi murabona ko ikiba izoloare. Umwelecteur yinjiye agashira amaguru urumva aca atorera ngaha. Aha turicari kuri materiel luru. Ibi rero ni ibikoresho nyamukuru bikora ku biro vy'itora. Kandi ubishize imbere y'abaelecteurs muri bureau de vote bose baca babona ko amatora agomba abe. Iyi ni isanduku. Mu bubiko bwa seni hari ubwoko butatu bw'amasanduku.
turafise ico twita grande urne, hariho na moyenne, hariho na petite. Ico gihe kubera amategeko yarahari yaravuga la grandeur, ico gihe bavuga ngo urne noire n'iyindi blanche, ngira baravyibuka, ico gihe hari muri 2010. Iyi urne rero nayo ntimuzobifate bineneke ngo je ndabi, kuko bajya bamambure ba bureau de vote haba rero abaje ari ubwa mbere ibi bintu babibona. Rero ushobora kumaza ukibona kenshi ukibaza wo kuvyumva bimubwiye kwaca vyumva vyoroshe, ni kuzofata umwanya mu bisigurire bajya bamambure ba bureau de vote, kuko umuhaye nk'iyi urne utamubwiye ibiyigize warashobora kuza akayiterura agaca agenda umuperezida wa bureau de vote akaja kwibuka ko hari ikintu kibuze kuko atigeze akimenya. Urabona hariho couvercle, iyi couvercle igizwe n'ico bita hariho langete. Langete ni akagafuniko, akagafuniko ni detachable, karavako ntaco ekana. Aka ni ukuvuga aha hagati aka karangete katariko iyi urne ntaco bikivuze, kuko irangete niyituma ashobora hajya bahejeje niho bugara bagaca bashirako sere kugira ntihagire ya bulletin ntije gusohoka. Urumva rero utamusiguriye arashobora gutwara urne itagira langete. Ikindi ca kabiri nababwiye ko ama urne dufise ubwoko butatu. Muri verification mu byo twabarungikiye nibatwara akanya keza kubisigura kumbure abatabikoze nimwasubira hariya muje gusubira kuverifia. Urako tubarungikira urne arico twita ikisuforme y'ikibase, iki tukirungika ukwaco ni couvercle kwayo mu kuverifia. Kandi twari twabivuze urne ntizifise intoboro zimwe, nk'iyi ifise intoboro zine. Muri verification utezwa turaba yuko na couvercle biri compatible na urne, kana makaya mayashitse nk'ubu twarabibarungikiye twari twabivuze, ugasanga muri ko murahanura couvercle, mfise couvercle ijana, mfise n'aya masazu y'ijana, ukabona kumengura kwica tanke utaraverifia ngo urabe kwizo couvercle ziri compatible n'iki gisango, umenya nawe ko ufise urne idakwiye. Hari izifise intoboro indwi, hariho n'izifise zitanu, umenga n'izifise zine. Nuko rero muri verification mwe mwararavye yuko le couvercle ziri compatible avec les autres. Kuko bitari compatible uzosubira kuzirondera nimwasura muzobigire mu birakumbara batabi verifie. Hama iyi karto nka twebwe abo muri logistique, iyi karto tutayifise n'akazi nako twoshobora. Namwebwe kuri tere biradufasha hajya utekeye ibintu uri kuri tere. Chaque fois twe tubyita gukoda ni codification, ifo kwama mwandikako ibirimwo niyo bivuye, kuko bishitse Bujumbura twakira ibintu by'igihugu cyose. Mugero bitabaye codifié bigashika Bujumbura turashobora kubitakaza ntitubitore. Ikartoni cimaze no kuvuga akazi gaheze, muca mushiramwe ibintu bigaruka Bujumbura, mugaca mukoda mukandikako province, ceci, centre de vote, bureau de vote, numéro tel. Twe bigeze Bujumbura turiko turacentraliza bica bitworohera. Hanini iyi ni carton di kugira dushobore gutekeramwo ibintu. Kwikoresha nako ni carton nk'izindi, hanyuma ugaca ushirako scotch, uraba gusa ko scotch wayishizeko neza. Kubijanye n'amaterero hanini nibi bikatuje muri sensible. Muri materiel sensible ekambere kuri encre indélébile. Iyi encre indélébile ni produit chimique. Ni produit chimique kandi ifashwe nabi yonona ibintu. Ngira mwabonye muri circuit de vote, mwabonye ko bayihaye imeza yayo. Hanya hari encre indélébile nta kindi kintu bahashira. Natwebwe iyo turiko turadeploya encre indélébile abo twakoranye mwese murabizi, ntigera ija mu yindi materiel.
tuyirungika ukwayo kuko iyi uyikoresheje nabi kuri biro de vote igaseseka nko ku bintu byose biba bipfuye aha nofata nkasesa nko kw'ikarto zitonze amajana 5 nkasesuka twitorera hasi yaciye muri izo karto no kuvuga n'ikintu unategetswe gufata avec beaucoup de soin no kuri biro de vote abamambere ba biro de vote muzobabwira ko ari ikintu bategetswe kubungabunga badashobora kugira kugwangara kuko gitembagaye muri biro de vote muca mwumva ko hoba ingorane ingene rero ikoreshwa harakunda kuba ikibazo kuko nk'ubu iyo bazizanye zimara umwanya zirahana hari ubembereza ugasanga arayishize kuri table ntiyigeze ayisekura bisaba ko cyo ni ikintu gikomeye kuri biro de vote kuri encre de ville kuko itabaye sekuwe ngo bazi inyiganza urashobora gushira urutoki rw'umuntu hamwe agiye akabona bivuyeko baca batangura kuvuga ko twatanze encre de ville idafata ico ukora abamambere ba biro de vote muzobabwira yuko iyi encre imbere yuko bayikoresha bazobanza d'abord bayisekuye habaje kuyisekuwa urutoke hajya bashirayo urutoki rw'umuelectera ejeje gutora benshi barabembereza ukabona umuntu arafashe urutoke ashizeho akantu gatoya nawe nyine agaca yigira ni ukuvuga ashizeyo urutoke muri encre de ville kugira ibe efficace urafata urutoke rwiwe ukarucomeka muri encre de ville ntucumurekura muzobwira abambere ba biro de vote niburi aramara mu 10 secondes afashe urutoke ko benshi yurekuye arabaca biruka ubwo nyene babikura urashira y'urutoke ahejeje akuye y'urutoke akaba mu mentena au moins 10 secondes aho cumureka akagenda boss sere isere nayo ikora aha ku isandugu bababwiye yuko watanze iki cigwa Michel yabivuze ku isanduku ko sere mbere yuko itora ritangura umuntu arugurura irne kereka abaelectera bari ngaho batakintu na kimwe kiriyo tora rigomba ritangure uca wugara isanduku mu kugara isanduku rero bakoresha utudusere kandi uraverifia ukaraba ko intoboro zose wazugaye kuko isere umaze kuyugara muzobisigura mu mpande ya biro de vote ko benshi arabo batabizi baba batarabibona hari uzobigira yibaza ngo agomba girese amaze kuyishirayo ntakurayo rero ushize y'ukugara kugira ugakure yurinda gukata n'umukasi urinda kugaca n'ukoresheje umukasi nukuvuga muri verification ibyo byose ibintu utegetswe kuraba afise abayirina angana gute biro de vote ni zingahe nzokenera sere zingahe utanguza ibiro vy'itora ibyo bikoresho byose ko wabiverifie kandi kote urabona ko gafise impande zibiri mu bisanzwe kinjirira ahubona hasa n'ahantu hari umuntu niho ukinjiriza mugabo ukagire kuri yindi kote gaca kavayo kagiye kuri no kote ukwezi karavaye umuntu yashaka kuza kavaye mugabo ugiye kuri iyi kote amenyo ni hafata neza hanyuma nako twita tampo isoloir nako twagashize muri materiel sensible kuko ikabuze itora ntiribandanye nakantu kaja muri isoloir murazi yuko ubu bulletin de vote dukoresha ni bulletin de vote unique iyo umuntu agiye kugira shwa yiwe nurutoka agenda agakoza muri aka kantu agaca atera igikumo imbere y'uwo ashaka gutora aka rero nico kaba kajejwe muri isoloir aka ni gato mukabona mugabo prevision zako gashobora kwakira abantu barenga 600 kandi la qualité gafise ugiye gutora umuelecteur ashizeyo urutoke sinka bya byankwe tumenyereye ashobora kugenda hatera uruko mugasanga bisigaye biraseseka ahashize naho nyene Abantu rero afashe kumbure kubatarabibona babone ingene gakora cyane nka president wa biro de vote nukuzobabwira
hari ibintu bikomeye ategerezwa kuzocungira hafi nk'aka hari umuntu ashobora kwinjira muri izo lwari akagenda afise iyindi intention konona amatora agaca avayo agakuyeyo naho kagoye arashobora gukoresha ingufu zose zishobora gusanga aragakuye bisaba ko perezida wa biro de vote mubabwira rimwe na rimwe bakaguma baverifiya kuko hariho umuntu ashobora kugenda atakabonye akaca yisohokera akigira muzabwira ko abaperezida b'amabiro de vote baguma baveya ko aka kantu kariyo. Arakoze kuma kanya Monsieur Jonas je nagoma ndabereka ukuntu kano kantu gakora ababwiye ko kitwa mwiki kano kantu gahe ni tampo isoloir hano nini tampo za kuberekangira sinzi ko za kubibona ngaha bita tampo pour cacher à vote iyo ni tampo isoloir nuko ko iba iri muri isoloir akantu rero muzokarabe neza murabe neza ukuntu gakora sinzi ko mukabona gafise parti imwe yera ngaho mubona n'indi parti irabura ngaho ahagera muri isoloir nahahera ariko ahahera ngize ukubashirako ndakura ko murabona yafata nukuvuga iki ahari kandi gasashe mutabona kari ngaha gaproteja ino parti yera iriko nuvuga ni nkakora ifata ngaha barayiproteje bashaka gasashe kera nukuvuga iki mucamo badamugakurako kugira ngo shino kwadera neza kuri kakameza dufate kakameza ka isoloir kari ngaha torera ko umereteje nukuvuga iki cyangwa gakurako rero n'urutoki ugwara nagashishuye mwakabonye hengaka akarere mutagakuye ko biguvuga ntibikunda yuko agatampo isoloir kadera kuri isoloir yaje reka renda bere ko chabigenda mugabo rero imbere reka nabereke hanyuma ibikwiye ndaza kubabwira nasha kuri parti irabura hinge ninde uzakashira ko muri mwebwira mu byibonere neza umwe umusese wazare aze akashire ko ngaha tunyaruke ohazara umwe merci kugira ngo mubyibonere avyikorere ko kuko abone ko ivyo mvuze ari ivyo karebo aragatoye nagashishuye naho agato ugashira ahantu ku buryo kataza kujena umuntu aje gutora murazi ko amabirete ayashira ngaha kugira ngo atoremo uwo yifuza gashira kuno furuka yo ngaha shaka inguvu sawa urero nakabona gusabe ukakureko nashobora ngaka kari ngaha rero karaguma ko mpaka gushika ahubwo bakuri ko natwebwe n'ikibazo kabisa nukuvuga aha rero umuntu aje niko cyagenda nuvuga ino parti ntacyo iyi parti rero irabura kameze uko ntacyo kutumarira na gatoya kubera iyo entre iri indani yarafise agafuniko barakugurura hazuda kugurure muvyikorereko ubundi yihute ino parti nga merci beaucoup. Nagafuni karakugurura karafisa ahantu bamana ngaha harafisa ahantu wapfuya utoke amakugurura très bien arakuguruye murakabona gaye sinzi ko muhabona saba yakuguruye n'abagoye mugabo mukweze ko gatoke ngaha mugabo mazokera nta muri ihangana nta ngorane nabe mwabonye kafise irangi usigaza ku rutoki gatoye umukandida wawe shirako imbere urutoki rero wakoze muri tampo isoloir ni gutora ugakoza imbere ya insigne iyo wifuza gutora murambonera gahemu mutwaro cyawe ugume ngaho nyene ndabereke murabereke no kantu nakagumijeko wewe uragiye twate no uri mushasha jewe wewe je naje uragiye nshikenda kugara
ca ndigira wewe yigiriye mugaguma ngaho nyene haje ubundi atari wewe ingutore aca ashika agira uku vyanke agira uku akoshe vyanke aca agenda adatuboye nabo bamama bacu hariya batamakazi n'abatamu bavyo nico babwira no kuvuga ikintu kugira ngo utore umuti w'ico kintu nshanza no mukasi ntagakata nihaze umuntu afise mauvaise foi nta rungu ndakuga kaguma urabona nga yeye cyumvikana yuko mugashize ko rero cyo mukata n'umukasi n'ukamu mukate ntabyo bizi urakoze cyane cyane gushikiriza murakoze Manuel arakoze ibi tubivuga kuko muri kahise turabizi ngene vyagiye biragenda ugasanga raheze nk'isaha abantu binjira muri izoloa hari umuntu yinjiye akakugara abantu bukuru batazi vyari byo akaza agakoza ko yibaza ngo aratoye kumbe nta na kimwe yatoye no kuvuga rero muri formation y'abamambre ba bureau de vote utwo tudetaye ntimuze kuvyibagire kuko mukavyibagira bo bageze muri bureau de vote uzosanga itora ritagenze neza murakoze hama hariho kashe yatoye murazi yuko umuelecteur nk'uko babitubwiye yahejeje gutora kuri ya carte yiwe d'électeur abantu baca bamutera kashe kugira berekane ko iryo tora ahejeje gutora makashe rero dufise ubwoko bubiri bw'amakashe hari abazoronka izi kashe zimeze uko habe n'abandi baronka izi zo nta ngorane ziteye cyane ni kashe ahanditse ko yatoye ubushize muri tampo ugatera kuri carte d'électeur azoca hiyafisha yatoye ucutera imbere muri case yerekana itora ryari ryo kuri carte d'électeur uzosanga ari mentionné abatora atandukanye namba ryo aba conseil communaux uzoca ufata ushira imbere y'itora ryerekeye aba conseil communaux haca haparesa yatoye nuko agiye ahandi hantu ashobora gutora iyi kashe ya kabiri igizwe n'amaparti atatu tuzobarumikira musange n'amaparti atatu muri ayo maparti atatu hariho poignée hajya umuntu afata kugira atere agaca habaho la parti irimwo ikashe murabona yato naho nyine handitse ko yatoye ikacigira na couvercle iyi couvercle rero urashobora gusanga benshi byarashitse nk'iyi couvercle imeze uko akarondera ahantu hari yatoye akabura ntimubone twebwe tubibona bitworoheye hajya bajya abantu baba perezida b'amabiro de vote bisaba ko tutudetaye muzotubabwiye kuko bobo hano na effort badashobora kugira babonye ikintu kimeze uko ashobora kukireka nukuvuga muri ico gihe iyi couvercle ikibanza ikavako ugaca usigarana aka kantu kariko yatoye ugaca uzana poignée iyi poignée hari intoboro umuntu aca azana iyi poignée ukinjiza ugaca uba nk'uzungu icifata aha rero bibaye ikashe ushobora gukoresha ushira muri tampo ugaca ushira kuri carte d'électeur reka tuje ku madokima sensible asanzwe agera amatora reka tuhere kuri iyi dokima nyamukuru mwagumye muyibona bayiprojeta twe twazanye carnet ya bulletin de vote pour les élections des conseils communaux 2020 les bulletins de vote naho ubu kumbure tutarazibona ariko twabonye ko peut-être ishobora kuba modèle yofasha ziba ziri sous forme de carnet ubu hazoba hariho carnet igizwe n'amabulletin de vote 50 je crois hakaba n'iyindi carnet izoba irimo 25 naba nihenze kumbure bogira bunyunganira bakagosora ni ukuvuga muri carnet hari abazoronka bizovana n'ingene twagize plan de dispatching nuva kuri bureau de vote munazokiro tuva afise les carnets zirimo amapièce do bulletin de vote 50 habe n'iyindi ishobora kuba irimo 25 ne faudra pas ko muzifata kumwe muri verification
ndagira bazohakane ngo je barampaye carnet upfe kuhengo ndatwaye ngo zose zirangana. Il faudra muri vérification kuzomenya ati ndwaye combien de carnet de 50 pièces, combien de carnet de 25 pièces, pour ushobore gutotaliza le nombre de bulletins de vote ukeneye muri ceci. Izi rero ukuntu ziba zikoze ni nkakujya kwa mashekiye. Nakujya kwa mashekiye urabona ngiyi bana kwiriko inimero, reka subira inyuma gatoya les identifiants. Ngiyi bulletin de vote mfise ngaha yari destiné pour la province de Changuzo. Hacaba ko code ya province, code yari 04, commune yari Changuzo, hagacaca ko code ya commune. Nuko bashize mu Cyongereza iyi ni nimero, izi ni nimero z'ikarne. Nuko twe muri verification izi nimero ziba zanditse ko za bulletin de vote yose bifise nimero. Turaverifia kugira tumenye ko iyo bulletin ari igiye mu Cankuzo. Ibi rero munje muri verification aya madetaye yose mutegerezwa kuyaraba, kuko mutayaravye ni hamwe hagera umunsi w'itora ukabona ufise uri mu Cankuzo ukabona ufise bulletin de vote yanditse ku Makamba. Kica kibi kibazo ututagura kugira ingorane ugiye kuri iyi page ya kabiri, iyi page ya mbere uzokugura bulletin de vote nk'ahari abakandida batanu usanga ufise abakandida indwi kuko watwaye bulletin de vote itari destiné kuri komini wawe. Hajya muje muri verification muze ibintu biba bibarariye mutegerezwa gukora. Murashobora kubona bulletin de vote akayitwara akirota mbageze kuri tele cyangwa anashaka kana mweshaka igashaka no kuri bureau de vote ukavyumvira kuri radio. Ngiye bari defiance naho uba kaciye mu niveau ya logistique. Uravye amayeshero n'amayetape bica byategerezwa kuba detecté mu gihe ahantu hose bigenda biraca bakoze akazi bategerezwa gukora. Naho kayo tweshaka muri logistique niyo kweshaka muri ceci bigende yeshape president wa bureau de vote ushashika kuri BV. Ukuva muri verification ibintu byose tubabwira muze murabinota quelque part. Ko turatura muri verification yabaza bakabifata minene. Besho rakangura kugira ingora no telefone bari kuri telefone umwanya bagifise no kuronga ibindi. Iyi rero bulletin de vote nababwiye ko ari nkashekiye Manuel arashobora gufata gire abereka ingene arama nimero nababwiye chaque bulletin de vote ibiri ko na nimero yayo. Reka Manuel abereke rero ingene sekintu umuntu umumambro wa bureau de vote kugira bulletin yononekana muteza kuzobereka ati bulletin de vote bayicira irafise utuntu akujya kwa sheke niho bakatira bulletin de vote kuko utabimusiguriye we barashobora kugifata kagihurutura bazobona raki ariko wa musiguriye ukamwereka ati hari ahantu dupointiye ni utegerezwa ukatira bulletin de vote kandi karnisiga ikisigara ko susherekana ni nimero ya bulletin de vote yagiye. Murabona kwiva ko neza mugaje mbora ndaba ma envelope sécurisé hajya muri ko muratuzanira ibi basanga bulletin de vote yacitse hagati ukiyumvira ingene byagenze bikagusiga kweri utu detail utuba mwadusiguriye abamambre ba bureau de vote. Ngubu iyi murabona ko hari urabona uyihindukije nuko peut-être ndi kure uyihindukije irafite ubuntu bw'ubupointier benshi n'ibintu bagira abamambre ba bureau de vote kubera iki niho bazingira kugira bice korohera umuelecteur kuyinjiza muri urne kuko umuelecteur utabimusiguriye canke kujya president wa bureau de vote ngo abimenye abibwira abaelecteur arashobora kugifata akakigira uku agishize indako acusanga urne yari gukontena abaelecteur 400 iciye ijambo desi mugaca mutangura kugira ingorane ngo urne yuzuye ngo dukeneye iyindi ariko wamusiguriye suiva abantu urabona ahantu hakupointiye mu kuyizinga arafise ukuntu ayizinga ikaca yegerana bikaca vyoroha ko yinjira muri urne bitagoye mu electeur. Iyi rero mu
kuzinga urabona ko hari utuntu zaha utundi turi ngaha uzinga ukurikije utu tuntu murabibasigurira baca babi bonyene barabigira muramuzinze aha icayinjira facilement muri irune twama dusabe hagire umuntu umwe hajya umuntu avyikoreye ko n'ukuboko ntibabibona aze tumuhe ino carnet twafashwe ino carnet ya 50 bile do vote ino carnet atabure arabe nito dukuri aho turi kubera ko aheje kushikiriza hari gusanga bayitaburiye gahunda ahindani kace kwa kavana yo gusa ayivanyeyo nuko yuko inimero ino bulletin iri hejuru sigara ku isushi kongera ikajana niyo asenga kuburyo mfashe no carnet isushi ushobora kubona amanimero y'amabiriti natanze ndavyisushi kubera amanimero asigara ko hejuru angana asa na nimero ya biriti natanze iyo rero itaburi no hejuru byo kibazo ucuzibura zose nashaka sabe hagira umuntu azagerese tunya Bonyaruzi abameriko atwere kuntu bazinga merci turagira muri simulation donc c'est une séance ya simulation ngira babavye bagiye kandi kaza ujya mu mama aze akoze kinoke iyi ni carnet yawe batatawura urabe kututabura twatwita tubona nga ego we agira shwa hariya we agira shwa harimo abakanda bangahe ngaha umwe ari batatu bane batanu urashwa zisa ugashira aho ushaka hanyuma waheje gushwa zisa ahabugira muri ya isoroir base ko kaka tampo bamaze gushwa zisa ushaka wewe urahejeje uzingira hehe mu bwiherero singa iyo birete yawe zinge aho zinge hari iki aha ndiko ndazingira hari uturongo twerekana aho umuntu ashobora kuzingira bwa mbere hari imirongo ibiri iri yamparere iri inyuma n'undi umwe ukitse ukumva abanza ipartime uri horizontal akazinga hamwe yindi kote uri horizontal akazinga arazinze mu bwitonzi ntangere ine etape ya kabiri wazinze bantuzinga rero hanyuma aca hindukira rero ngaha murabona wa murongo we nabwira ukitse nguyu hano niwe aca zingirako zinga etape ya kangahe ya gatatu aba ahejeje mucugira gute uhejeje cayigiye nuko bimeze yego murakoze utu tudetaye tugira imana turi kumwe n'abasesi kandi ni vyiza rwose ko nibaza ko aribo hanini directement bazokora n'abamambre ba bureau de vote n'utudetaye duto iyo hageze formation y'abamambre ba bureau de vote usanga umuntu ashobora guca kumenga naco tumaze ariko akabibona igikorwa nyezina c'amatora kiriko kiraba utuziko turabibabwira kubera dufatira ku vyagiye biraba kugira cette fois-ci ko tugize imana twaba turi kumwe na mwese n'abasisi ejo ahazobiyongorane nibaza batansigura izohaba tubwiye kuko tuvyumviye umwanya umwe nkuko yakuba president yabitubwiye tuvyumviye umwanya umwe kimwe kandi inkuru tuyironse kumwe
hariho amadokima sensible nka liste de margement tandokima mwabonye ko hari envelope birimo nazo turazibereka. Iyi ni liste y'abaelecteurs kuvuga kuri bureau de vote muri matériel sensible bihari haba hari liste de margement no kuvuga liste y'abaelecteurs inscrits kuri iyo bureau de vote. Bababwiye yuko ikikorana na fiche de pointage kuvuga umu electeur aje iyi ni ya liste ubanza kumurabira ko uwo mu electeur ari privé asanzwe ari inscrit aho hantu uhejeje kumubona ugakosha ugacuja kuri feuille de pointage wambere arashitse feuille de pointage acaja ko numero 1 no kuvuga à la feuille inscrite ategetswa kuba rapprochement entre aba fiche de pointage ni liste de margement. Ikintu kisha kwiza kubitandukanya ni izi dokima zibiri badusiguriye kare. Hariho liste additionnelle. Liste additionnelle niba abantu la CENI iba yashizeho arrêté yotoriza ko bashobora gutorera aho bageze hose, nabo baca babajere kuri iyi liste additionnelle, nabyo bikaja kuri ya raporo batubwira kuri PV des opérations de vote. Iyi nayo ni nimwe bavuga ni fiche ya vote par procuration. Kare bayivuze kuvuga umuntu aje gutora par procuration batubwiye ko atezwa kuca bamwandika kuri iyi liste. Iyi niyo liste binazanye, ce sont des listes ni ibintu vyakoze ande muri 2020. Angiyi ni reyere nabazaniye hari Rutana Mpinga Kayove Ecofo Mugondo bureau de vote numero 3. Nk'ubu nuko bwabaye ikibazo muri kuri concessionnaire bagakenera kumenya iki kintu umuntu aca kibashikira igaca gica urubanza. Hanyuma nazanye na modele ya hariho ntuze nazanye. Iyi ni PV yakozwe ni kujya bibasiguriye PV nawe nyene reka ndayigaruke ko kuko urabona ko ari dokima bose bagumye bavuga ikomeye na Jesse nogenda ntagize ico ndayivuga ko bababwiye yuko iyi procès verbal si ikintu urinda kurondeza namuje kuva mu Rumonge uronka dokima tukubanza ukareba ko yanditse ku Rumonge. No kuvuga PV ija Makamba iba yanditse ku Makamba, PV ija Ntahangwa iba yanditse ko Ntahangwa. Uje muri verification iyi PV izoba itegekanijwe pour ceci Ntahangwa. Ngiyi ari province Rumonge, commune Rumonge, Coline Gihwanya, Ecofo Gihwanya, PV numero 4. Yujuje isaha itariki igikurikira barujuje isaha burya bababwiye iyi ni PV authentique yakoze hano niko ndababwira iri bien signé nayizanye kandi iyoba na PV model kuko yanditse neza ibintu byose urabona ko byari bipanze neza ajya amadetail yose arujuje mpaka bose na barasinyira abantu bose bakenewe. Urumva rero umuntu akoze akazi neza unazotuzanira PV imeze uku utagira ratire ratire itemberwa kuri PV de clôture. Hariho y'amanvelope Shantare yavuga ni envelope zisanzwe nk'izindi mugabo na particularité ziba ziriko ama écriture. Ngiyi yababwiye N ama écriture bayerekana uruzuza type d'élection, province, commune, colline ou quartier, centre de vote, bureau de vote numero yayo. Kandi kinakwereka munsi cette enveloppe contient nk'iki jewe simora ntabura abantu dora dukorana kuri tele naho bahabaye kuko birashika dukoresha abakozi benshi. Kumva nk'umuntu yaje Bujumbura muri verification yaje yaharaye yazindukiye muri logistique twakoranye umunsi wose yashika gaca tubwira ko yatwaye ibintu ngo ene ugasanze yatwaye n'icake yatwaye nyinshi
n'ibintu biba vyanditse ko nk'iyi ene nta erere kuko ubona irakwereka ati cette enveloppe contient zose niko zimeze zose niko ziteguye n'iyi ene uko nyene munsi baba banditse ati bulletin de vote exprimé pour les candidats nta rezo yuko umumambre wa bureau de vote wabimusiguriye ashobora kuinverse na enveloppe vyanditse kandi urabishika ugasanga oriye gushiramwo nk'izi les bulletins de vote exprimé bashizemo inversige no kuva ko uwo muntu no gusoma ntaba yasomye ibiriko hejuru ama enveloppe yose rero ni nkamwe reka yaraheretse kuri vyo twise ibikoresho bito bito mugabo twayiturenganye ya enveloppe bavuga sécurité jewe iyo ndiko navuga ibi by'ibikoresho réussite y'amatora hamwe twakoranye mu tumaze gukorana igihe kinini ihagaze kuri iyi enveloppe sécurité umuntu wese azokora igikorwa nta parvene kureisisa ngo atuzanire enveloppe sécurité ikwije ibikenewe byose akazi kazoba kamunaniye bana kuva mu gatondo havuzwe PV haravuga bijya bintu byose mwagiye murumva ikintu kiza kibihwamika byose niki ababizi barabizi ingene umuzanze no gusekirize ushobora kutaryama n'agasho ushobora kukajamo n'ikintu agomba kivuge muri rapatriement turiko gukolekta les enveloppes sécurisées ndayigaruka muri ko les enveloppes sécurisées ukamuzi ko muri commune ufise bureau de vote 300 muzozane 299 enveloppe sécurisée uzoca usigura iyo bulletin de vote yagiye kandi muri décharge bagira ndababwira yuko muri logistique iki nico gicubanza rw'amatora umuntu wese yo kwitwara hajya agomba guta mu mutego seni ikintu kizoturenganura ni enveloppe sécurisée umutima wanyu wose mushire kuri enveloppe sécurisée abantu mugiye organiza amatora kuri tele muri logistique cyo tuca dukora hajya mushitse igihugu cyose turagiklasa tugakreya amakartier y'ibibiri kandi byaradukijije mu matora ya 2018 jo kuri referendum baritwariye seni nuko ntibuka hari yari Makamba menga sinibuka province yari Rumonge baritwarira seni cour constitutionnelle yadutegetse aya enveloppe sécurisée ko ategetswe kuyabona muri cour constitutionnelle twajanye ikamyo 8 biro yari ihari iraze amakomisiyo bashizeho baraza abakozi ba seni bagorewe muri cour constitutionnelle twarungitse muce mwiyumvira ico gihe tutaba twarazironse muri logistique ngo tubipange hamwe kuko bahamagara commune par commune baravuga ati ngubu commune tere Rumonge ifise ama bureau de vote tuzanire tugaca turungika bakaverifia byose bakaraba kandi urubanza rwaciye ruhera neza rero ndabibabwiye umutima w'amatora uhagarare kuri enveloppe sécurisée umuntu azobineglige twarabonye abantu bazana enveloppe sécurisée zuguruye twarabonye abantu bazana enveloppe sécurisée akazana 5 undi bakazana 8 akazana 18 kwiyumvira ingene vyagenze ukabibona hano bavuze ati none ikora gute ikifasha ni enveloppe nk'izindi nuko yo yari ya plastique nukugira ibigiyemo vyose kuri bureau de vote vyugawe bahejeje deploiement bakugara iyo enveloppe bakayugara nta wundi muntu afise uburenganzira bwo kuyugurura uretse cour constitutionnelle aba ya enveloppe iri destinée pour muri cour constitutionnelle haje umuntu ayizanye yayuguruye nubwo hano urashobora guhanwa kunikora rero isanzwe hari akantu hakurya kurako ugakuye ko awugara hakurya kwa enveloppe rero maze kugara atari umukasi izosubira kugururwa ari uko habaye urubanza igiye guca urubanza muri cour constitutionnelle
nibaza ko iki kintu twese tucumvise muzozitutegurire neza muri sesi muzizane ziriranje tumenye ati biro de vote natwe tuzibike neza ku buryo bikenewe na seni izironka ku bikorwa bashaka kuzikoresha. Nibaza kuri envelope sécurisé nibaza ko ari wamyabaza ingene yubugagwa ingene ikora kandi ibiremereye ko je narigeze gupima hariho zihora ziza zishikana meme w'ikiro ibiri 8 imwe reka niyo isantraliza ivyabereye byose kuri biro ajya amadokima yose mujera yose bacipa ya mundanga kujya mika tusanga hajayo 8 unefu urakoze. Nibaza ubutwobandanya kohereza ku bikoresho duto natwerese kuze ngo ni duto navyo nyene bifise akamaro ni bikoresho dutanga ku biro vy'itora kugira bifashe nk'ubu uratse ko hazoba amatora abiri azobera rimwe hariho itora ry'abashinga amateka hakaba n'itora ry'abajenama ba komine ukuvuga ry'amasanduku ari imbere abiri tuzaza gushaka ibintu bitandukanye kugira umu electeur aje kuko azogira choix zibiri azokwinjira muri izo loi afise bulletin de vote zibiri hanyuma izo bulletin de vote zibiri zice ziba departage wo mu magiye ku ma urne mu biro vy'itora president wa biro de vote atezwa kuraba neza disposition ya urne kwifasha aba electeur kubona yuko iryo sandugu rigenewe abajenama ba komine irindi sandugu rigenewe abashinga amateka. Hari abafata disposition y'amasandugu ugasanga bariko kuburyo n'umu electeur adashobora kucabona facilement isandugu yari president wa bureau de vote muzomubwira ko tizoguma veya akaraba ko la disposition des urnes zifacilite aba electeur bavuye muri izo loi uhita babona ati gesa ntibemverse usange bulletin de vote ya conseil communal bayishize ngo ba député. Ibi rero nico bimaze tuca ibi ukundi icyakuraho nyene hariho akantu urako tubabara kumura bimwe bimaze igihe kinini usanga bitoroshe ko kubivako. Ko nkibi hari abatabibwira abamambere ba bureau de vote kora ndabibona ku masana wacu usanga bashize ko na scotch wasanga bakoresheje scotch akarero kuye ko turaba naho nyene mucurike kugira bisomeke barabwira ko badacurika kugira bishobore gusomeka. Shirako bacaba ya disposition twavuga ku by'umu electeur noneho imbere y'uko itora ritangura president wa bureau de vote mwamwamubwiye izo sanduku aba yasiteguye akanasigurira abantu bose baraho bakamwe batezwa kubabwira ati isanduku ni yerekeye aba isanduku yerekeye aba kugira ntibaje kuturagirika hageze ko batora. Bo hari akandi kantu kari ngaha ijya circuit tuyita fichette ijya circuit de vote mwabonye ko ari nkadende ibi birendika n'amafreshe mushira mu bureau de vote argiye tubahaje kuzitanu raporo yazijya meza kuko umu electeur uko yavansa iza fichette nizo zerekana lo circuit ngena agenda mpaka gushika ku meza ya nyuma. Za fichette nico zimaze haba turatanga n'itara koreshwa amapire n'umuyaga nkuba cyangwa umuntu ashobora gusharja no kugira harantu baba badafise amatara ugasanga burabiriye ko bakiri mu ma operation de vote baraheza nko kudepuya iri tara nibyo baca bikora ko kugira ribaho umuco. Ariko rero bishika n'iryo tara ligakwama muri ico gihe twarateguye utubuji
tutadutegura utubuji hamwe vyanse itara amatara bikanka iri naryo nyene bikanka nawe atuma bagwaza bakoresheje buji muri ico gihe tuca tubaha n'ikibiriti bakoresha. Hariho umugozi uyu mugozi turawutanga kuri biro do vote kubera ama biro do vote wani yasiku haba hari n'abantu benshi cyane kugira ashobora kuba abantu kazana ugasanga bagombye kugira so forme y'akajagari. Iyi iradelimita ni ukuvuga perezida wa biro do vote arashobora kureya zone iproteja biro do vote kugira abatora bagende batekaniwe kugira ujya mu rusanzwe w'abantu hanze ugabanuke. Ikindi cyo bimaze bikoresha kugira mudelimite abantu habe zone kameme batarenga ushobore gukora mwisanzuye. Kanako ni dosare abo twakoranye murakazi yabaye ntuze shasha sino ava twarakoresha imipira amambre ba biro do vote twabaye imipira mugabo iyi ni ntuze yabaye shasha ni dosare baha amambre ba biro do vote kugira bari muri biro abantu bashobore kubidentifia bashobore kubona ko abakozi base ariko barakora muri biro do vote akandi cyo bifasha buri wese arengana ashobora gukora ko tumuha dosari kugira dushobore kumidentifia ko tumuha dosari dushobore kumidentifia turamwambikana baje ushobora kwerekana identification yiwe izina ko ari umwambere wa biro do vote ko ari perezida wa biro do vote. Ibi byose nivyo dutanga kugira urengana wese abona tujya n'umukozi wa seni ariko arakora ibikorwa muri biro do vote. Turatanga n'umukasi kubera ibintu by'impapuro dutanga by'amaskoche umukasi urakenegwa ko nka scotch bayica bakoresheje umukasi. Hariho aya n'ama elastike hamwe batekeza inoti aya rero icakora kuri biro do vote muri formation mu batanze ibiganiro mwumvise ko bagiye berekana bulletin para exprimer les abstentions rana ajya amadetaye yose bagiye berekana baca bayatekera bakoresheje utuelastike kugira bigiye mu envelope no muri sécurité ntibivangane n'ibindi mu gihe do verification bigiye muri cour constitutionnelle bazobone facilement catégorie y'ama bulletin de vote. Hariho na late turayitanga hanini kubera ajya liste de marge ntihabe confusion ari abantu usanga vision tanguye kuziragabanuka mu gukosha ugasanga agize umuntu atariwe nk'ukurikira kubera vision yiwe neza atashoboye kurokariza neza izina agakosha uwo muntu yashika ugaca usanga umenga yatowe. Aha rero late irafasha neza umuntu agashirako late kugira gorore ashobore gukosha ku muntu we. Zinazo n'amafetre turayatanga twababwiye kutubaha amakarto ndire niyo acaza arakora mu gukoda mu kwandika ku makarto kugira ngo mwandike ko ivyo mushize muri karto. Iyi ni scotch niyo itekera amakarto. Iyi ni agrafeze buca mwumva ico ikora les différents documents mukeneye kwa grafa bijana n'aya magrafe aya n'amatashe n'amapire twabwiye ko amatara usanga akoresha amapire n'amakalitratrice n'ayene aya mapire ahora acafasha zini ikaramu iyi ni tampo mbwa muratubabarira
hari ico mwabonye bavuga ngo ancrere ni liquide à tempo. Ni liquide à tempo, liquide à tempo zirya basanzwe bakoresha mu mabiro bashira muri kugira mushobore gutera ikashe kuri ya carte d'électeur. Ibikoresho bito bihari, igisigaye ni isake, kana gasake muha umumambure wa biro, president wa biro de vote. Kuko tudukoresho ni waca tubika. Nukugira ashobore kudushiramo bimworohere kudutwara acakoresha aka gasake. Bikoresho mu bisanzwe bitegekanijwe ku biro vy'itora n'ibiduhejeje kurabira hamwe muratubabarira kumbure twatwaye umwanya muremure naho bihereye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tunabifuriza yuko tuzogira amatora meza n'abamambure ba biro de vote tuzobashikiriza ubutumwa bwiza kugira bazodukorere igikorwa ciza murakoze.